abakenyezi bava mu migambwe itandukanye mbere n'abatari mu migambwe babona kumwe ibijanye n'ibitigiri vyabo bidakwiye mu nzego zifata ingingo. Nshuti n'amagara Beatrice ava mu mugambwe CNDD-FDD naco Bakimvuna Immaculée ava mu mugambwe CNL, Habonimana Odeta umushinga mateka hari ico babivuzeko. Aho rero hari mu nama yatunganijwe n'ishirahamwe Women in Action for Peace. Reka twumvirize ivyumviro vyabo. Ubwa mbere batubwiye ko abaserukira imigambwe ngo bishiramwo uruhara kugira ngo igitigiri c'abatora n'abitoza kiduge. Nagenda babwire ko ubwa mbere utangura kwemera Imana, ubwa kabiri ugaca wiyemera. Iyo umaze kwemera Imana ukongera ukiyemera, nta muntu n'umwe aguca intege, kuko bavuze bamwe bamwe yuko abafasoni ducibwa intege n'abandi bantu. Nka jewe serukira abandi ku rwego rw'abakenyezi, abakenyerarugamba, nta muntu n'umwe yoduca intege, cyane cyane mu kazi ka misi yose. Uhereye mu rugo, kuko uhereye mu rugo byose bica bigenda neza. Ndiyemera ico ndi, nkemera ngakora neza ibikorwa ntegeza gukora mu mabanga yose mba njejwe. Hanyuma turabemereye yuko tuzogenda mu bo turongoye tubahimirize gutora no kwitoza baje mu nzego zitandukanye kugira ngo ico gitigiri c'abakenyezi kije hejuru. Hanyuma tugaca tubasaba yuko namwe mwadufasha mukaguriza izi nyigisho muturonkeje zigashika hasi, zigahera mu nama shingiro, kugira ngo tugwize ico duhere ku mitumba kugira ngo ico gitigiri c'abafasoni batora canke bakitoza kiduge. Hanyuma kandi ndabemereye yuko twebwe nta bwoba dufise, igitigiri c'abatora n'abitoza kizoba kinini. Murakoze. Nanje ndi ngaha nari nivuze, ndi ngaha nk'umwe yaserukiye abakenyezi, naserukiye umugambwe CNL, kandi ndi ndongo y'abakenyezi ku rwego rw'igihugu. Reka nsubire nshime izi nyigisho, ni inyigisho zikomeye cyane. Reka kandi nongere nshime ibimaze gushikirizwa ngaha byose, kuko biraturaba ibyashikirijwe n'ibyubaka, kandi natwe nk'abakenyezi turashaka kubaka igihugu. Rero mwavuze muti ngaha hariho abaserukiye abakenyezi, nivyo turiho. Hariho ijambo ryankozeko cane, bati mbega none abakenyezi muriko baserukira abandi, muriko mukora iki kugira ngo umukenyezi abe represente mu nzego zifata ingingo mu gihugu? Jewe ico nashaka gushimikirako, kumbure n'abandi bakivuze, umukenyezi kugira ngo ashobore kuja muri ivyo bibanza vyo gufata ingingo, nuko babivuze, nuko ni mu mugambwe aba ari mu bibanza bishobora kugira ijambo. Hanyuma kugira ngo mu mugambwe uje mu kibanza gishobora kugira ijambo, ntibakigushiramwo, niwucishiramwo. Abakenyezi ni twebwe tubanza kwishira muri ivyo bibanza. Muti none bigenda gute? Murabizi, ntawe ndiko ndigisha, ariko nashaka twibukanye ibikorwa vyacu dukora mu migambwe, ubushobozi twerekana, ubukerebutsi twerekana, competence twerekana, ivyo byose nivyo bituma nabo baheza bakadushira muri ivyo bibanza vyo kugira ijambo. Bitagenze gutyo babona nyine yuko turi babakenyezi bo mu kigo,
turi babakenyezi bitaho kumbura ibyo mu gikoni gusa ibindi tutabinezwe. Haniniya rero n'uruhara rwacu, haniniya ibyo bibanza nivyo twe tuzovyishiramwo. Nk'abarongoye abandi rero nibaza yuko igikorwa cacu nico guhimiriza abo turongoye nk'imboneza zabo kugira ngo bikunde bavyumve yuko batazoza kubarondera hariya mu kigo canke hariya mu mirima, mugabo ko ari bo bazokwerekana ko ari twe tuzokwerekana ko dushoboye. Ikindi noshima kuri buno butumire kuno munsi, nabonye turi mu migambwe itandukanye, mu ma association atandukanye. Jewe ngaha nicaranye n'uno mupfasoni wo muri CNDD-FDD, akanyamuneza kariko karansya. Hano iburyo bwanje nicaranye n'uwo muri Frodebu, akamwemwe kariko karansya. Hirya yiwe hariho uwo muri Iprona. Nukuri ndabona yuko tumaze gushika ku rugero rudasanzwe, mu gihe tumaze kwibagira ibidutandukanya nk'abakenyezi, ariko tukabona yuko intumbero yo kuja hamwe nk'abakenyezi ngo twubake igihugu tukabona tumaze kuyibona kumwe. Iyo ni intambwe ihambaye cyane, birampa ivyizigiro yuko n'ibindi tuzobishikako kuko intambwe ni nziza cyane. Rero ntarinze kurondogora, ntarinze gusubiramwo ivyavuzwe mu ijambo rimwe no gushima, hanyuma ndabona turacafise ibindi biri imbere yacu, nibaza yuko tugifise akanya ko kuganira. Action ya mbere iyo yo kureviza le code électoral na la loi sur les partis politiques, ndabona yuko les cibles directes mwashizemo les partis politiques. Mugabo nchangira akabazo mvuga nti mbega les partis politiques zizoza gupleda pour iyo révision ya code électoral na loi sur les partis politiques, alors que zonyene zirafise amategeko mu mategeko azigenga comme les statuts et les ROI, hein, révision ntuze règlement d'ordre intérieur, atangingo zirimwo zerekana koko ikibanza c'umukenyezi. Est-ce que muri ayo mastatut, muri ayo maregrement zirafise aho ingingo zivuga ziti umukenyezi wacu muri umugambwe sahwanya Frodebu canke CNDD-FDD afise ikibanza kanaka? Ko twabonye ko vyinshi bipfira mu migambwe, kuko umukenyezi adafise ikibanza kibereye mu mugambwe ntazoshobora gutera imbere ngo ashigwe imbere ku ntonde zindi zo kugira ronke ibibanza bigaragara mu nzego z'igihugu. Anosiate Sendazirasa nawe nyene yari muri iyo nama, hari ico yashikirije. Nujya ari ku mutumba ashoboye kuronka kana ashobora kugira gashobora gutuma bamuha ikibanza ku mutumba baramwemera. Nico gituma azoheza yambare n'agahuzu keza, yambara imvutano ahaciye hamwe bamwakira. Muze murabe jewe nk'igihe nari umushikiranganje canke mu mabanga ndi muno munsi, umuntu aje yambaye nka costume cyangwa umukenyeza akaza yambaye neza, uzurabe niyo ataguteguje hari umwakira, kuko wibaza ngo uyu muntu nagahambaye. Sivyo none? Niko biri. Iyo ni avoir, sinza kwiteba ko kwandaza kwivuga mu nyuma. Hariho vouloir. Mwamye mubigaruka ko vouloir ni pouvoir intérieur. Nukwiyemera, mwamye mubivuga kwiyemera. Wewe wa mukenyezi yabivuze userukira CNDD-FDD. Wewe wa mukenyezi utiyemera nta uzokwemera. Kandi umukenyezi atiyemera ingorana cagira ntasubira no kwemera n'abandi. Ahore ni wacha hava bimwe vy'amajaruzi kwa muri kugwanya abandi, les bâtons dans les abandi, kwatiyemera n'uwahagiye ntamwemera. Rero murumva ko nico ni kintu important. Iyo ni vouloir. Hariho savoir. Harabamye babivuga. Mbega utagira ubumenyi, wowe ukeneye kuba umudeje uri mu A2, uri mu A3.
n'umugabo yarivuze ni ukuvuga ko dukwiye kwiga abakenyezi tukagira ubumenyi kandi ufise ubumenyi uranatera no mu vyiyumviro kubera uruguruka. Vous avez une ouverture d'esprit niko biri hariho pouvoir. Ubwo butegetsi dushaka n'abarimwo ntitubufise turakunda kubiyaga ari igikorwa dukorana na Mertuze arabizi. Abadamu gushika no munsi ni expression twavuye dutora tuvugana na Mertuze ko ari igikorwa dukorana. Forger en consensus sur la stratégie en adoptant collectivement le cadre logique. La constitution d'un comité de pilotage dont le secrétariat serait au ministère ayant en charge le genre. Le lancement par le comité de pilotage d'un processus de mobilisation des fonds en vue de pouvoir mettre en œuvre la stratégie. Et merci beaucoup.